Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kuri uyu munsi wa gatatu, igenekerezo rya 23 Ndamukiza, ijambo ry'Imana Ekleziya umuvyeyi wacu yaduteguriye mu nkuka ya misa, turisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere kiri mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, ikigabane ca gatatu, kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'icumi. Izaburi ni 104 canke 105 bivanye na bibiri y'umuntu ariko arakoresha. Nayo inkuru nziza ni iya Luka, ikigabane ca 24 kuva ku karongo ka 13 gushika ku karongo ka 35. Mu kuzirikana iri jambo ry'Imana muri kumwe na Padiri Yohani Berekimasi Rivuzimana, umusaserdoti wa Diocese Katolika ya Muyinga, ari mu butumwa muri Diocese ya Torino mu gihugu c'Ubutaliyano. Yaga Mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Umunsi umwe Petero na Yohani baraduze mw'isengero mu gihe cyo gusenga kw'isaha y'icenda. Ikimuga cavutse gicumbagira bari bazanye ku muryango w'isengero witwa Mwiza, nk'uko bahora babigira ngo gisege abinjira. Kibonye Petero na Yohani binjiye mw'isengero, kirabatega iminwe ngo barabe ico bogitabaza. Petero na Yohani bati, "Nutwihweze." We rero yabahanga amaso ategereje ico bomuha. Petero yongera kumubarira ati, "Nta nzahabu n'ifeza mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Kw'izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti, va hasi utambuke." Amufashe ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Buno nyene imitsi n'ibirenge vya nyakimuga bica birakomera bibinaga. Atangura no kugenda asimbasimba, mbere barinjirana mw'isengero agenda aratamba kandi ashimagiza Imana. N'ishengero ry'abantu ryose riramubona agenda ashimagiza Imana. Baratangara mu kubona uko uwo muntu atambuka atarika aninahaza Imana, ari ca kimuga cahora cicaye imbere y'umuryango witwa Mwiza w'isengero gisega. Barumigwa cane, baratangara kubera ivyo yagiriwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isi yose Mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Isi yose Mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Nimushimire Umukama, mwambaze izina ryiwe, mumenyeshe mu ntara zindi ibyiza ntangere yabagiriye. Nimumuvyinire, mumucurarangire inanga, mutangarire ivyiza vy'agatangaza yagize. Isi yose Mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Murate izina ryiwe ryeranda, imitima y'abarondera Imana inezerwe. Murondere Umukama n'ubukomezi bwiwe, ntimwigere mumukurako ijisho. Isi yose Mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Yemwe ruvyaro rwa Ibrahimu umusavyi wiwe, yemwe bana ba Yakobo Imana yatoye ikamutonesha, Umukama niwe Mana yacu, ingingo ziwe nazo zigenza isi yose. Isi yose Mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Ntaho yigera yibagira isezerano yiwe, iryo yavumereye ngo rizokwamaho imyaka 1000, ya sezerano yasezeranye na Ibrahimu, ya ndahiro yarahiye Izahaki. Isi yose Mukama isagiriwe n'urukundo rwawe. Ivyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditse Luka. Ku munsi ugira gatatu kuva aho Yezu apfiriye, abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emawusi,
kuva i Yerusalemu n'urugendo rw'isaha 2. Bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose. Bakaganira kandi bakongera bagaharira. Yezu wenyene arabegera ngo bafatanye akayira. Ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati, ivyo mugenda muravugana nibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Cleofasi aramwishura ati, ni wewe Musa uciye i Yerusalemu utazi vyabaye muri iyi misi? Nawe ati, vy'ibiki? Bati, ivya Yezu w'i Nazareti. Yari umuhanuzi yakura bose mu kuvuga no mu gukora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe bacu baramuguze, bamucira urwo gupfa, bagira ko bamubamba ku musaraba. Ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli. None bukeye gatatu ivyo bintu bibaye. Hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba. Ntibabonye ikiziga ciwe. Yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababariye ko ari muzima. Bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abagore babivuze, ariko we ntibamubonye. Yezu rero arababwira ati, mwabibura bwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo abahanuzi bavuze. None ntikwari ko ngo Kristo arinda ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubunenahazwa bwiwe? Ahera rero kuri Musa ahetura abahanuzi bose, abasigurira ivyanditswe mu bitabo bimwerekeye. Begereye umuhana bajamwo, Yezu amera nk'ubandanya, ariko baramwinginga bashimitse bati, ngo tugumane ngaha, burije n'izuba ryarenze. Araheza arabakurikira, avyagiye ku meza hamwe nabo, yakira umukate, arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo acarakanura, baramumenya, yamara buno nyene acaranyika. Baraheza baravugana bati, erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira, atubwira ivyanditswe mu bitabo bitagatifu. Muri ino saha nyene barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga ba bandi 11 bakoranye n'abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga ngo, ni ivy'ukuri umukama yazutse, yabonekeye Simoni. Nabo babaganirira ivyo babonye mu nzira n'ingene bamumenye aho yamanyura umukate. Bavukanye, naho turi mu mubabaro w'urupfu rwa Nyenubweranda Papa Francisco, turabandanya akanyamuneza ko kwigina Pasika, intsinzi y'umukama ku rupfu, ariyo ntsinzi yacu natwe igihe twakiriye inyigisho yiwe. Pasika ni intsinzi y'ubuzima ku rupfu, ni intsinzi y'ineza ku nabi yose, ni intsinzi y'urukundo ku rwanko, intsinzi izanira abemera Imana umwizero n'amahoro. Tuzinguruye inkuru nziza, dusanga abanditsi bose b'injiri uko ari 4 baravuze ku bijanye n'uruhafu, ikibanza c'urupfu. Umuririmbyi Kizito ahiwacu abenshi bamenyereye cane, niwe yaririmbye agira ati, urupfu nico kibi kiruta ibindi, kandi urupfu nico kintu giteye ubwoba gusumba ibindi. Ico nyene nico Yezu yatsinze. Basanze uruhafu rugaragara, nta bwoba ico kibwirizwa kudutera, kuko kiragaragara.
ikigwanisho kiruta ibindi abansi ba Yezu bari bitwaje yaragitsinze maze yisubiza muzima. Ariko naho Yezu yisubije muzima, naho Yezu yazutse, dusanga afise ibimenyetso vyaho imisumari n'icumu yasogoswe vyaciye. Yezu aturonsa natwe gutsinda ibitugora mu buzima, ariko ntibisigura yuko ububabare n'urupfu bihavuye. Adufasha nyabuna kubiha insiguro yindi, adufasha kubirengera tukabicamwo n'umwizero mwinshi. Ukwemera Yezu gukabura muri twebwe umwizero w'intsinzi n'ubuzima. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene tugabana ububasha bwo gukira no gukiza. Abatumwa Petero na Yohani twazirikanye mu gisomwa ca mbere, ico bari bafise si feza n'inzahabu, n'ububasha bw'Imana, ububasha bukiza, nibwo bagabira abantu. None ubwo bubasha kubisanzwe n'ubuhe? Ni kuyagira abandi urukundo rwayo, urukundo rw'Imana rubohora rutaboha, rumurikira imitima yijiriwe, rukaremesha abantu bihebuye. Ivyo inzahabu n'ifeza ntibibishoboye namba. Imyaka n'imyaka yaraheze abantu batwara uyo yagendana ubumuga imbere y'igisengero gusabiriza. Imyaka n'imyaka yaraheze utwo bamuhereza atateka namba tumuha. Yamara urukiza rw'aba batumwa rumutumye atambuka, rumusubije iteka. Ngiki ic'Imana yacu ishaka, kudusubiza iteka ikadukiza ukwihebura kose. Inkuru nziza y'uno musi itweretse nayo nyene umwiheburo wari wuzuye abigishwa babiri bari ku rugendo bava i Yerusalemu baja Emawusi. Umwiheburo watewe n'ivyabaye kuri Yezu, we bari biteze ko urukiza. Usomye neza usanga mbere n'inkuru nziza y'izuka ryiwe yabateye ubwoba, ikuza n'uwo mwiheburo nyene. Bagira bati na bamwe mu bacu bagiye ku ruhafu basanga ibintu bimeze uko abagore bavuze, ni kuvuga nabo nyene baje kudutera ubwoba. Erega uwo mwiheburo niwo unababuza kubona, ngo amaso yabo ntiyashobora guhumuka ngo bamenye Yezu. Yezu arabahambya, basangira urugendo. Ababajije ati ivyo muvuga n'ibiki? Barabimwiganira. Kandi turumva neza ko ari bamwe nyene koko mu bigishwa ba Yezu, kuko barazi uwo ari we, barazi yava n'ico yakoze n'ingene yahohotewe. Bagira bati ni Umunyanazareti, yabaye umuhanuzi w'agakura mu kuvuga no mu gukora imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Barazi neza abamudendereje bakamubamba ko ari abasaserdoti n'abashingantahe babo. Bati twebwe yamara twari twizeye ko ari wazokiza Israeli, none haciye gatatu ivyo bibaye. Abagiye ku ruhafu baje kubaca ivutu, urabagore uri namwe mu bagenzi babo, baragiye basanga ibintu biruko. Bisigura iki? Ico kimenyetso c'uruhafu rugaragara nticari gikwiye kugira ngo abantu bemere. Naho basanze igitambara cari gipfutse ikiziga ca Yezu cashizwe iruhande, ntivyabahaye kubona ko iyo aza kuba ari umusuma atari kuronka akanya ko kuzinga neza ico gitambara. Yezu rero aca arabasigurira, maze akanyamuneza kariyongera muri bo. Bashitse aho baja, Yezu yameze nk'uwubandanya, nk'uwibandaniriza, ntashatse kubaremera ngo ahave abahatira kurukiza. Baciye bamusaba kugumana nawe kuko bwije. Bari mu nzu afata umukate arawumanyura arawubahereza, baca baramumenya. Imeza ni kibanza gihambaye aho abantu basangira ibifungurwa bibakomereza umubiri, ariko bagasangira n'ubuzima mu biyago. Ukwakira Yezu mu rugo no gusangira nawe ku meza nivyo bibavyariye uguhumuka.
aho abantu basangira ubuzima niho babona koko Yezu. N'inkuka ya misa duhereza mu ntango yari ikimenyetso cyo kunywana mu guhurira hamwe bakamanyura umukate. Ababigishwa bamaze kumumenya ntibasubiye gutinya rya joro. Buno nyene barahaguruka baja gusanga abatumwa babashiriye iyo nkuru nziza ko babonye Yezu. Erega nibi bituma natwe tutamubonye amaso mu yandi twemera ko ari muzima. Abamubonye baramushingiye intahe bashira ubwoba gushika bemere no gupfa aho kumuhakana. Petero umwe yari yamwihakanye gatatu kose imbere y'abarinzi n'inshoreke, no kuvuga imbere y'abantu bato bato, azomushingira intahe imbere y'abakuru b'abasaseredoti n'abandi bategetsi, ababwira ati umwe mwebwe mwaba mu kumumanika ku giti c'umusaraba ubu ni muzima. Ikimenyamenya rero ko Yezu yazutse nuko abiwe basubiye kumubona bakamushingira intahe mu buzima bwabo bavukanye. Ikimenyetso kiranga uwa Kristu ni umusaraba. Kumbure turawambara ariko tutiyumviriye cyane ico tuba turiko turemanga. Umusaraba ni waturokoye uratubohora. Uwa Kristu yemera ko inzira ishikana ku buzima ari umusaraba, ukwitanga kugira ngo abandi bakire. Izuka rya Yezu Kristu ritwereka ko ijambo rya nyuma ridafiswe n'urupfu ariko rifiswe n'ubuzima. Muze rero twisabire kugira ngo aka kanyamuneza ka Pasika gakabure kongere gakomeze muri twebwe ico ubukristu bwacu busigura. Dukurikira uwitanze ngo natwe atwigishe kwitangira bene wacu. Ingendo ishikana ku buhirwe bw'umuntu niyo nsa nta yindi. Inyigisho yigisha ukwikunda no kurya zamanyi abandi, ukubakoresha kugira ngo twunguke, bitera ubwibone maze impera n'imperuka bikavyara intimba n'urupfu. Urukundo nirwo rusa rutanga ubuzima, nirwo rurema. Dusabe. Mana muvyeyi wacu, waragaragaje urukundo udukunda mu mwana wawe yapfuye akongera akazuka ngo turonke ubuzima. Turagukengurukiye. Tugabire se muvyeyi inkomezi ngo dushobore natwe kwitanga kugira ngo bene wacu barokoke. Mu mvugo no mu ngiro vyacu duhorere gukaburira umwizera bihebuye no kuremesha abari mu marushwa. Hezagira abakunzi ba Radio Maria, ukuze muri bo akanyamuneza ko kwitwa abana bawe n'akanyota ko kurondera kukumenya gusumba. Amen.